twabonye neza twasomye ngo Imana ibwira Yeremiya ngo ntaragirana narakubumbira mu nda ya mama wawe ukiri urusoro nari nagize nari ndakuzi kandi nari naragutoranije amen mwese mwamutoranije ryari yamutoranije ariho oya yamutoranije atarabaho wewe n'umugambi w'Imana haleluya amen Imana ibushiraho atarabaho mu gifaransa byanditse neza ngo je t'avais établi prophète amen wazuru umuprofete hajya kana kavutse umutohari mugasengera ukimufise no muntu kavuti ntwaye umugambi w'Imana ahamfise iki nico gituma jewe ntemera kubyara ku rugero sinemera kubyara ku rugero teology yanje niyemera kubyara ku rugero kubera iki amen sinashobora kwigishira ibintu ngo zure nemere kubyara ku rugero kuko Imana none wowe urinde Yeremiya ninde ku Mana burya ntashushibaho nabyumva kuko yashushu nawe umugambi ku Imana ni proje y'Imana mbega muri ko muramurike none kira sifuza ko kwishushiremo na Satani kanguka munyumve neza igomba isuku mu vyuro mu ishengero rya Pentecote kandi uwo muvyo ugiye kwi Burundi bwose ujabuke muri Afrika yose ujabuke ku isi yose abajene muri ngaha umenye uriwe ukamuvugishwa sinzi icuri ariko wewe uteza kumenya icuri tugira twinjire mu ba 11 urabona muri Bibiliya Yesu yabwiye abigishwa bati nimuza tujabuke tuje hakurya uwo tumaze imyaka tuyimaze hakurya rero hari ibikorwa hajya hakurya bajabutse bageze mu kiyaga Yesu wariryamira ngo haziki haza imipfunda turapfuye turi mwena turapfuye none we ntubabaye ko turiko turapfa ariko ibikorwa bihari hakurya byari byinshi twasomye muri Zaburi Dawidi avuga ngo atangaye avuga ngo umuntu ni iki aho mwiyumvira umuntu ni iki aho girana aho mwibuka ngo Imana yaramudugije ngo hasigaye akantu gato ngo angane n'Imana kubera iki nuko mu byiyumviro by'Imana hadi ugomba gusahura cyane Bibiliya icyumviro cy'Imana mu gusoma itanguriro hadi itanguriro n'igitabo cyiza rwose kiri mu bintu bikomeye Imana ntiyaramye umuntu nk'uko yaremye ibindi umuntu wari wigeze kumbaza ikibazo yari umwigisha muri universite arambaza ati mbega kubera ko Imana yabanze ikareka Yesu akamererwa nabi agapfa nabi kubera ko itari kuvuga ijambo ikavuga iti murahariwe umva ko itari ikibazo kirekire bamwishyuye ni kubera yuko umuntu ataremwe n'ijambo none umuntu yaremwe n'ijambo nicyo kiremwa cyonyine Imana itaremesheje ijambo yarakoze turema umuntu mu ishusho ngo Imana ivuga ngo turema umuntu mu ishusho yacu bitasobanura ko ari ishusho y'inyuma ni caractère muko mwabyumva ni inyifato turema umuntu azogira inyifato yacu kandi mumurikire neza kandi Imana yari yaje kurema ikintu kitari bwabeho irarema isi cyangwa icyo no kwita le monde matériel le monde physique siko
imaze kurema isi iboneka yategerezwa kuronka uwitwarira isi. Muriko muranyumva mbega? Uwitwarira isi. Nzi ko tuzoshobora guheza ibibazo kuko ndumva ko biguma biba byinshi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko ndiko nigisha ugwaruka, ni nkuko ndi mw'ishuri, muze murambabarira ko ndafata umwanya ngomba ko batahura. Ni ukuvuga yuko utabishize mu ntwaro y'ubwami niho ushobora gutahura neza. Imana ni mpwemu, siko? Ni ukuvuga yuko ntishobora kuza ngaha mu buryo bw'umubiri. Imana iza ngaha mu buryo bw'umubiri iri mu muntu. Muriko muranyumva? Nico gituma imigambi yose y'Imana ku isi ikorwa n'umuntu. Amen. Imigambi yose ku isi y'Imana ikorwa n'umuntu. Umwana w'umuntu rero Adamu yari Imana igendagenda. Ejo tuba nyiriva ngo mu rutumana duto kuko Imana igendera muri twebwe, ivugira muri twebwe. Imana regarema, Imana ntiriregare ku isi kuko ngaha uri regare ku isi n'umuntu. Amen. Mugabo wa muntu ategerezwa kugaragara Imana iri muri we kuko hajya kubisanzwe muri Edeni mugiye urayo hajya kenshi bisobanura ngo aho Imana iri umuryango wuguruye. Muko muravyumva? Ni ukuvuga umuntu ari mw'Imana. Imana nuno munsi twebwe imwishengero niho hitwa ninko kwitwa muri Edeni aho Imana iri, aho Imana iri. Umuntu rero amen, murabe neza munkurikire. Wewe urinde wewe mwonyishura ngo iki? Nacyo kibazo tugomba kwiga. Ahambanje kubereka igituma umuntu afise akamaro gakomeye cyane. Niwe nico cyaremwe Imana yaremye inyuma y'ibindi bintu byose. Ikimuha kuganza ibintu byose, imubwira ngo abiganze. Mbere Imana imuha kubyita amazina. Ikintu wita amazina kiba ari gwawe. Wisize n'ikintu uba ufise ubushobozi bwo uba ugifise ko ubushobozi. None rero we urinde. Duhere ku ijambo ry'intango. Urinde. Twabonye twasomye ngo Imana ibwira Yeremiya ngo ntarakubumbira mu nda ya mama wawe ukiri urusoro nari nagize ndakuzi kandi nari naragutoranije. Amen. Mwese mwamutoranije ryari? Yamutoranije ariho? Oya. Yamutoranije atarabaho. Wewe n'umugambi w'Imana. Haleluya. Amen. Ngo nagushizeho ngo umuvugishwa mu mahanga. Imana ibushiraho atarabaho. Mu Gifaransa byanditse neza ngo je t'avais établi prophète. Amen. Wazuru umuprofete. Hajya kana kavuze umuzohore mugasengera uko imufise no muntu kavuti ntwaye umugambi w'Imana. Aha mfise iki? Nico gituma jewe ntemera kubyara ku rugero. Sinemera kubyara ku rugero. Theology yanje niyemera kubyara ku rugero. Kubera iki? Amen. Sinashobora kwigishira ibintu ngo nemere kubyara ku rugero kuko Imana amen
ahamagaza ariko ndigisha imana yari ibizi jewe ntarabaho byari mu mugambi w'Imana. Ndabona ko turiko turajana. None wowe urinde Yeremiya ninde? Ku Mana burya ntashushibaho nabyumva kuko yashushu nawe n'umugambi w'Imana ni projet y'Imana. Mbega muriko muramurikira none kira kivuze ko kwishushiremwa na Satani, ishushiremwa na Satani oya iremwa n'Imana. Amen. Mwabizi ko Yesu bana mubaje ati mbega none iki kimuga ninde yacumuye, ni se canke ni nyina canke ni bateka? Hajya mu kimuga canke mu kigugu ubasha bw'Imana buragaragarira. amen Hajya harimo umugambi w'Imana hariyo projet. Yesu bashimye. Kandi izo projet zose iyo migambi yose y'Imana ni migambi y'amahoro, si ibyago. Kuko mu bwami bw'Imana mu ntumbero z'Imana zose nta byago birimwo. Ngo yaduhaye, umuntu yanditse mu Kirundi nibyo yanditse neza, avuga ngo Imana ibaha ibyizigiro mu maherezo yanyu. Ariko ngo mu Kirundi avuga ngo ni ibyiyumviro, ariko mu Gifaransa handitse ngo ni projet. Jewe ndabizi ko ndi projet kuva kuri 0 gushika kuri point ya nyuma. Sinzi ko mwanya gushika kukadomo ka nyuma k'ubugingo bwanje. Nico gituma ntotinya, ndazi ko ntashobora gupfa projet idahetse, kuko ndi projet y'Imana. Nta muntu ashobora kuyicira hagati ko ntiyo bishobora. Amen. Nakubajije nturinde rero, none wonyishura ngo iki? ni projet y'Imana. Aho niho hari ikibazo gikomeye, kuko uvuze ngo projet y'Imana ntibyumvikana. None sibyo, kuko tuvuze ngo Yeremiya ninde? N'umuvugishwa. Mbega mwavyumvise? Yesu nawe yavuga ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo, siko? Hano yavuga ngo ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru, ni jewe bugingo budashira. Amen. Urya ntashobora gupfa, nzomuzura ku munsi w'iherezo. Yesu yarazi neza uwari we. Utamenya uri we ubutakaye, kuko nta nakaranga muntu ufise. None urinde ibibazo bitanu ntushobora gushaka kuko Imana igomba canke kuba icyo Imana igomba udashobora kwishura ibibazo bitanu. Muvyandike neza mu bice kwa karongo cyane guhera. Igituma ngomba kwigisha amajambo nuko Imana yavuze ngo igomba isubire isuku mu vyuro mw'ishengero rya Pentecote. Muriko muravyumva? Kanguka munyumve neza. Igomba isuku mu vyuro mw'ishengero rya Pentecote. Kandi uwo muvyo ugiye kwira Burundi bwose, ujabuke muri Afrika yose, ujabuke ku isi yose. Abajene muri ngaha umenye uriwe ukamuvugishwa, sinzi icuri, ariko wewe uteza kumenya icuri. Tugira twinjire mu ba 11. Urabona muri Bibiliya Yesu yabwiye abigishwa bati nimuza tujabuke tuje hakurya. Ubu tumaze imyaka tuyimaze hakurya rero hari ibikorwa hajya hakurya. Bajabutse bageze mu kiyaga, Yesu wariryamira ngo hazi iki? Hazi imipfunda turapfuye, turi mwena turapfuye, none we ntubabaye ko turiko turapfa. Ariko ibikorwa bihariye hakurya byari byinshi. Hariyo ngo umuntu yarwaye abadayimoni, ngo baramuboha iminyoro akayigutagura, ngo aho hantu yari ari muri iyo nzira nta n'umuntu yagirana, nta n'umuntu yahaca. Muzosome bashitse hakurya bakoze ibikorwa byinshi. Uwo muntu hariho igisigo
impemu mbi ni impemu yigaruriye akarere ibyo bita ama esprit territoriaux hajya hantu ijya mwene yari yarafashe basiga bagirana barayirukana turiko turajabuka hakurya nimutege urwana n'ibintu turiko turajabuka hakurya Yesu mwenga arasinziriye ariko agiye kwikangura dushike hakurya rero mukwiye kuhashika muza abo muri iwe bo umuntu wese azi igikorwa ciwe iporoje kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako amen hari ivyumviro vy'amahoro atari ivy'ibyago kugira ngo ndabahe ivyizigiro vyo mu maherezo yanjye ikibazo nari gusoma ahantu henshi mugabo ndasaba imana amen ikumenyesha icumi umwigisha nobaza ngaho yambwira ngo ndumwigisha sico uba wishuye nabi umuganga ngo ndumuganga oya sivyo namuviye inshuro bariyo kandi abantu benshi bariko bariyumvira babuze abaribo none wowe urazi uriwe yerega hani mu bwami bw'Imana uko ubwigisha ukugira ubugoronome ako n'akazi si gikorwa akazi barakakwirukana mu bakabandikira makete taha siko washaje pensiona ariko igikorwa c'Imana no pensiona uhagarika upfuye kandi tuza kumenya ico gikorwa wahawe carico akazi barakigira siko hari naho kigira ukakabura nta bakigiye batagafise mugabo aho kufyura umunwa ukavyima ahubwo kora igikorwa nakwanga widoga ahubwo kora igikorwa amen igikorwa n'icimana yakuremeye nipoje amen nijawe n'Imana yakwiyumviriye kutarakuremeye cyangwa manini ndiga n'ingene nsa n'ingene forumye n'ivyo byose n'ivyo nize biri muri poroje Imana yapanze kera haleluya kuko bitegerezwa kuja muri poroje y'Imana mumurikire neza hari naho ugira amageragezwa kuko wewe utazi uriwe byose ukabicamo ugira Imana igushikane kukumenya uwo uriwe nakundi Imana kuko nita kuguheba iyo poroje yayo ntita guhomba Imana yakora kushoboye kugira ngo iyo poroje izohije mu ngiro Yesu yari yaramenye uwari kandi baza ko abantu basengera ibintu bitagira akamaro senga umenye uriwe ureke kugenda utazi uriwe kandi kubimenya haleluya Yosefu arabirota arota inzozi acagirana ati sinzorekura ati namenye iki Imana ngomba namenye ico ndi mu bwami bwawe arumira mu bintu byose shetani akora no kugutesha kuba utegerezwa kuba kibazo cha mbere sindaheza kucishura ko mu cyo kibazo cha mbere harimo ibintu byinshi muturashobora gushaka kibazo cha nyuma utamenye cha mbere kuko inyishu y'ibibazo byose ingorane zose ni gushira mu ngiro ukuri la solution à tous les problèmes c'est l'application de la vérité ariko ngaha cazi ikibazo ca filosofi ukuri niki ukuri ni jambo ry'Imana andafise urubuto rw'ivoka muri urubuto rw'ivoka hari mwiki muri urubuto rw'ivoka hari mwiki
n'amavoka apfa kuba menshi atatu. Ubwa mbere ngaha harimo igiti kivuka none kiri ngaha mu rubuto nticyuganiwa. Imigisha yose n'ibikorwa byose byuganiwe muri wewe. Aha uganiyemo igiti kivuka n'amavoka. None si aha uganiwemo igiti kivoka n'amavoka. Hano mwana muri aka kana huganiwemo iki? Huganiwemo ibyiyumviro byinshi, huganiwemo umugambi w'Imana. Uru rubuto icyo rukeneye ni iki? Urubuto bashobora kutamera, ariko si kuvuga yuko amavoka atarimo. Si kuvuga yuko ivoka ritarimo, igiti cy'ivoka kitarimo, n'amavoka atarimo, mugabo ntibarutere ngo rugire rumere, barutaye kwibarabara. Uho baranakirya nuko kirya, kandi bakiriye babagize nabi kuko babariya igiti n'amavoka. Igihambaye nuko urubuto ruva mu ivoka n'amavoka, kandi nigwaba ivoka n'iryama n'icamera, murabona urugendo siko ariko ngo ryatevye kwanga, agaca agitekesha inkono nikaba kabana, agaca agica akaja guteka ibiharage. Aramaze konona umugambi w'Imana. Kibaye iki kibuto kibaye cyo kitezwa kuba kizoja mu isoko, igiti kivoka kiraja mu isoko. Isoko igisanga aho kiri kuko cabaye cyo gitegerezwa kuba. Si cyo kigenda cikorera amavoka, isoko igisanga aho kiri kuko cabaye ico cyategerezwa kuba. Amen. Amagorwa ngo turagowe nuko wowe utabaye icyo utegerezwa kuba, kuko hamwe woba icyo utegerezwa kuba isi yo kurondera siwe woyirondera. Ako karakaroro gahambaye ariko nderekana. Twasomye rero nta muntu n'umwe yicaye ngaha atari umugambi w'Imana. Nta muntu n'umwe yicaye ngaha atari umugambi w'Imana. Ikibazo mfise gusa, wewe none uri ico utegerezwa kuba. Kuko shetani kinakora ni kukubuza kuba icyo utegerezwa kuba. Ndabaha akarorero. Ngomba kwigisha bukebuke. Jewe narize kwigisha. Ndiga no kwigisha. Kwigisha abigisha. Okay. Uyu muntu, uyu ni mumubona. Nta wundi muntu n'umwe kwisi ariho nk'uyu. Mwayumvise mbere? Uyu n'umwe kwisi yose. Naho wo murondera muri Amerika, ukamurondera muri Aziya, ukamurondera muri Oceania, ukamuronderaho, uyu muntu niwo pawara mutoya. Ukuri. Ari ngaha mugasezerwa. Hari wo mutoya. Amen. Iyi poroje n'ahandi iri. Muriko muranyumva? Iyi poroje n'ahandi iri, nta n'uwundi muntu n'umwe ariho yoshobora kugira kuyikora. Ni yuwe wenyene. Imana irazi ubwenge. Niyo yonyene mu byaro hadashobora kubaho kopi.
canke pirate ngo pirate ivy'Imana. Ni ukuvuga iki? Uyu ni we wenyene ategerezwa gukora ico cyaremewe. Nico gituma je ndabazwa n'abantu bagira usanga banigana ngo nakayopfa hajya ngo nohaje. Wewe uhajiriwe. Niyo uzokugera wawe. Ko nkugwana. Nukuvuga yuko uyu igiciro afise nawe uri muntu agifise. Igiciro afise uyu nawe uri muntu agifise. Mwana bantu basenga ngo mana ngo mpingabire yanaka. Ujya ni yanaka. Niyo muri projet yiwe. Wewe ukisidi wawe atafise. None sitiko muri ko muranyu kandi ariho nigisha amajambo akomeye. Nukuvuga uyu ije Imana yamuremye atabikoze. Imana ntizoza kubikora. Icyo kintu muracyumva. Icyo Imana yaremeye gukora atagikoze Imana ntizobikora kuko Imana yategeka kubikorera muri we. Atabikoze rero ntibizokogwa, Imana izobihombye. Kandi n'isi izobigize izobihombye kuko hariho projet y'Imana itagize itakozwe. Jewe ndababwira ndazi neza yuko igiciro canje Perezida wa Amerika ntacafise. Afise agaciro ka Perezida wa Amerika akimanje ntakafise. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko igiciro cy'uyu valere yiwe umutwaye mu isoko igiciro cyo ntawe ndagifise. Abandi bose bafise ibiciro by'iwabo iki kirisa. Hallelujah. Amen. Na muntu ari munsi y'abandi. Umwe wese afise umugambi Imana yamuremeye. Nico gituma nabariyo nijasi nemera kubyara ku rugero kuko Imana si kijuju ngwiremo umuntu adakenewe. Imana si kijuju kandi ngwimureme mu gihe kitari cyo. Amen. Kuko umugambi w'Imana ufise aho uhera naho uhereza. Cyose ndi mu bantu bosenga ngo Mana nyongera iminsi yo kubaho. Nkora iki? Porojiheze genda utangira po. None ntimwabonye wa mwami yasaba imyaka kubaho. Imyaka yose Imana yamo abayiki. Gutoba ibintu. Kubera projet yari yagize. Yaheze. Ndakubaza wa mujenu ni ngaha. Wa nkumi wa musore urinde. Ugeze ufise imyaka 20 ntuzuriwe. Iyo si ngorane. Yeremiya yagiye atombora. Aramerwa neza kiriga umuntu Imana imubwira ngo nakugize umuvugishwa. Aramenya yuko yitwa umuvugishwa. Amen. None muraza bo muri bangahe bamaze kumenya abaribo karabaye. Yesu nashinga ahantu niho ngomba hano. Hera abana b'abantu banyu hariya ntibabizi aha. None ko muca gushika hakurya mwebwe. Yesu nashinga. Amen. Ibikorwa byose Imana yategekanije mu isi izobikorera mu bantu. Amen. Bitegerezwa gukorerwa mu bantu b'Imana. Kandi ntutegerezwa kubona yuko wewe udafite igiciro kandi uri umwe ku isi. Murabyumva? Uri umuntu umwe nta kopi wawe iriho ni wewe wenyene. Ukwiye kubaza Imana icyo ubwirizwa gukora. Urinde wewe.
ndashima imana yuko ndi umugambi w'imana. Nega nabamenyesha yuko imana ntizoza gukora umugambi itawukoreye muri wewe. Hari ijambo rikomeye ngaha, imana niyo yubaka umugambi, ariko wewe uwushira mu ngiro wifashijwemo n'imana. Ndasubiramo, imana niyo yubaka uwo mugambi, uwo mugambi ukaba wewe, ariko wewe niwe utegerezwa kuwushira mu ngiro. Murazi igituma umuntu amaze kujya kuri cya giti, Bibiliya ivuga ngo yaciye ab'Imana mu byo kumenya ikibi. Mu Cyongereza bakora ijambo rivuga ngo yaciye aronka free will, ni ukuvuga yaciye aronka gukora ibyo agomba. Yase gukora uwo mugambi w'Imana, uwo mugambi w'Imana ntuzokwigera ukorwa, kuko akora ibyo agize ibyo agomba. N'ubu wumva ngaho ukavuga uti ngiye kunywa icupa hajya haruguru, hari uwo kubuza ubucurinyu, kuko ukora ibyo ugize. Nico gituma Yesu yigisha abigishwa biwe gusenga avuga ngo mana, bavuga ngo iby'Imana igomba bibe mu isi nk'uko biba mw'ijuru. Mu yandi majambo, ubwami bw'Imana arabumanuye hehe, ubugombe bwiwe abushize hehe. Nico gituma hajya agakiza. Umuntu akijijwe by'ukuri akora ubugombe, aja munsi y'ubugombe bw'Imana, nakora ibyo wagomba. Nico gituma ijambo ryitwa gusenga ari ijambo rikomeye, kuko gusenga niko kukugumiza mu bugombe bw'Imana, ugashonga iby'Imana ikugomba. Ngira ngo mvuze byinshi. Yesu data muja nzomukorera umusibire, nze na mama z'urukundo rw'Imana, maze mpejeje ibyo ndamukorera muri iyi si, azonyemerera kuja mw'ijuru. Uwo munsi w'imperera hazobugwa igitabo cyanditswe nk'abakijijwe, mu mazina y'abiganje ririmo. Mbega turiko turumvikana? Muzora muri Bibiliya ngomba mvuga umuntu umwe, ndifuza yuko mwomenya abo muri. Hari muri Bibiliya turafise umuntu yitwa Gideyoni. Gideyoni imuhiri wabo niho hari hashinzwe ikigirwamana, siko? Hanyuma Abisirayeli bari bagowe, Abamidiyani ngo Abisirayeli baheje imbuto ku musozi, bashatse rekuriramwo iki? Bashatse barekuriramwo ibitungwa byabo bigakandagira, ntagire ikintu na kimwe kimera. Mugabo uwo muntu Gideyoni yazari umusore akuze, siko? Mugabo atazi iki? Atazi wari we. Hari abantu ngaha benshi bameze nka Gideyoni, mbere benshi ni nka Gideyoni, benshi ni ba Gideyoni. Hanyuma abo umuntu w'ubwoba, utugano yari yaronse ngo ariko adukubitira hehe? Mu kuzimu hariya iyo bakanyira inzabibu, ari yanyegeye abaki Abamidiyani. Ntazi wagize, ntazi wari we, azabona umumarayika aragize. Amen. Imana ntiyoreka guhishurira uri, kuko ni inyungu z'Imana. Haleluya. Ni inyungu z'Imana guhishurirwa uri. Vraiment ndanezerwa iyo twebwe turiko dukorera inyungu z'Imana. Abakozi b'Imana dukorera inyungu z'Imana. Ndiko ndavuga ejo bundi mvuga ko Mutama umwungere wa mbere ariko kwigira, navuze nti Mutama iyo akorera inyungu ziwe abafise ama etage, ngira ngo ni Buraya ari gusigaye inzu, ariko inzu yiwe nizazo zo mu myaka 65 na 5 bakanga.
inzu yayubatse mu bantu, etaje yazubatse mu bantu, yadusize tuvugishwa muri mwene, adusiga turiko turaja mu ijuru kuko yakoreye inyungu z'Imana. Haleluya. Yakoreye inyungu zande Z'Imana. z'Imana. Imana yari ikeneye gukiza Abisirayeli. Uyu muhungu w'umunyabwoba iwabo ariho basengera ikigirwamana ariho gishinzwe muhiri wabo, niba yazi ko ari we Imana yagize hariho poroje yo gukiza Abisirayeli. Ajaho n'umumarayika amusanze mu kuzimu mu kinogo amuramusanga iki icyo makuru n'umugoroba Imana ikakuramusa icyo utegerezwa kuba. Amen. Reka tubasome turabe abacamanza. Abacamanza bukeye igice cya gatandatu. Abacamanza igice cya gatandatu umurongo wa 11. Uko Gidiyoni yahamagawe mwahabonye. Bukeye umumarayika w'Uhoraho araza yicara munsi y'igiti cy'umweroni cyari muri Ofura, cyari cya Yowasi umwami Yezeri, kandi umuhungu wiwe Gidiyoni yariko arakubitira ingano mu bwato bwaganirwamwo vino bwimbwe mu kuzimu kugira ngo azinyegeze Abamidiyani. Nuko umumarayika w'Uhoraho aramwiyereka aramubarira ati, Uhoraho ari kumwe nawe ewe wa muhizi w'inkomezi. Uhoraho ari kumwe nawe ewe wa muhizi w'inkomezi. Amen. Izo nkomezi ntazo yari afise zari muri poroje. Hariho poroje zifise amaburidozeri, zifise amamashini bya bindi bita tingatinga, zifise na bya bindi bita kanyongori, zifise na bya bindi bita abantu zimwe bigenda biratsindagira. Yesu nashimye. Hariho abantu poroje zabo zimeze uko, zirimo ubushobozi bw'Imana, zirimo inkomezi z'Imana, ariko ntibabizi bari mu kuzimu. Niho ndiko ndigisha, hariho abantu bari mu kuzimu banyegeyeyo. Umve Gidiyoni yasenga ibigirwamana, siko mugabo muri poroje hariyo ko ari umuhizi w'inkomezi. Haleluya. Umumarayika caragenda abati igihe cya Gidiyoni kirageze. Reka nje kubwira Gidiyoni. Haleluya. Gidiyoni rero yafise ibintu bibiri, yari kwanga cyangwa akagirana akavyemera. Aragenda amuramutsa. Amen. Uhoraho ari kumwe nawe ewe wamuhizi w'inkomezi. Uhoraho ari kumwe nawe iminsi yose uri muri proje mu kibanza cawe, muri proje y'Imana. Uhoraho ari kumwe nawe. Uhoraho ari kumwe nawe ewe wamuhizi w'inkomezi. Yarakangutse. Ntibyari bigoye. Imana ikimuha devoir, igikorwa cya mbere cyo gukora kujya kwimba ikigirwamana. Kiri hehe? Nticyari ikibazo kitoroshe, mugabo icyo cyari ikibazo gikomeye kuko niyo yari intango yo gutangura poroje. Amen. Intango ya poroje mu kunyiganyiza ibyo bintu byose. Nsomye hariya mu Banyefeso igice cya 2, murabe ingene ibintu byose turimo gukora Imana bitwiyumviriye ko kera. Igice cya 2 Abanyefeso, mucete Paulo yandikiye Abanyefeso. Ngomba nigishe bukebuke, ndashaka ariko mumenye ibintu. Ntushobora umuntu ahagarara neza akumva ko ashikamye mu Mana utazuriwe. Amen. Twende turi gikorwa cy'Imana. Mbega mukamuranye? Yego. Nacyo Imana itazodukoresha igihe cyose tuzaba turi mu mugambi w'Imana. Washobora kwisonzesha ukwezi washaka, mugabo atari inyungu z'Imana uriko ratunganya. Hari amabwira abantu ko no gusenga kuko kutagira ukwizera. Umuntu gasanga ariko aririza gusa yiborogesha, ntagira yaje ntagira ntazijya. Bantu usoma ijambo ry'Imana.
wiwe n'icyo utumbereye icyo ngicyo. Haleluya. Ejo umuntu azocegwa muri nouveau départ arambabaje. Uwo muntu nouveau départ intango nshasha igiye gusiga. Imana imaze iminsi tubwira ikiremba mu buryo bugaragara ngo ngira nsubire gutora iriba ngaho. Ngo kandi ngo ruzi rugiye gutemba rukwire uburundi bwose rukwira isi yose. Amen. Nakuze ko mu myaka 2030 2040 bazokwandika ko mpemu yarasubiye kumanuka ubugira gatatu. Byandike ko yamanukiye ikirere. Amen. Kandi aho muri twega c'est une vérité. N'icyo kujya ndabizi. Turabizi neza. Murabona yuko mpemu yaravuye Yerusalemu haheze imyaka myinshi hajamo theology hajamo ibintu bya periode scolastique. Iyo ndiko navugiye cyangwa ngo none gutya nivyo. Ikintu cya mbere kigwanya mpemu ni theology. Ndashima yuko mu mashuri ya Bibiliya twaba tutigisha theology, twigisha Bibiliya. Ko theology si Bibiliya. Theology ni ibyiyumviro by'umuntu kuri Bibiliya, ku Mana, kuri Yesu. Nico gituma abantu bahirika ijambo ry'Imana ba mbere n'abatheology. Abavyeyi ni mutwara uko umuntu kwiga theology atakijiwe neza ngo ashinga imizi mu Mana ko azogaruka ashobora kuzana ibindi. Hayo napfa kwiga amashuri batazi akagaruka yabaye umuntu mubi. Jewe naje umuntu yo umuntu iyinga rimwe ni wanamuhindira umupentekote yopfa kunyumviriza gusa. Ariko theology kuyiga siriri. Ko kwiga theology ni ukugira ngo wubake theology ikomeye ishigikiye ukwizera kwawe. Ingorane dufise no munsi nuko tutariko turubaka theology ikomeye tukayandika mbere igituma twebwe twizeye iki. Niko mwanyu nibijya nigeze gucisha kare no nk'umwanya no kwandika igitabo kuntuze kuri theology y'umubiri w'umukristo no kuri theology y'inyambaro y'umukristo kugira ngo dushobore kugwana n'aba bantu bariko baragirana bariko barazana ibintu ngo abantu nibaduze impuzu ngo abagore nibaduze impuzu bambara amapantaro ivyo bintu kandi banayetse ikimba gituma bimbabaza nuko bisigaye bivuga nabo muri twebwe twagira ngo nibazobivuga mugabo ni babandi muri ya ahantu handitse ngo harabagesera badutse ngo bigisha abantu bizindi Imana. None na mwishengeri wacu abagesera baragize baradutse batangwa kwigisha ibindi bintu tutari tutigeze tumenya bitaduhaye agakiza dufise no munsi. Muri kamwe mbambege nico gituma nsaba Imana ngo umuntu wese ari ngaha aronke agenderwa n'Imana imubarira wariwe. Amen. Gideyoni mwazi ibintu byose yaciye ati bibanze bibuka ati nte kumenya ko ari Imana gusa. Amen. Nishora akeneye nishize ubwoya hasi urumero rutonde kubwoya hasi n'utonde asanga byabaye uko muri marahino teka data reka subire batiki nshire ubwoya hasi hanyuma uja urikime kije hasi nikije kubwoya asanga byabigenze uko utindagiye ati cyabindi yavuga ngo Imana iri kumwe nanje nivyo ndagiye afata isipi atangura kwimba arimba caki viraje abantu bose mu cyo gisagara baratonda ngo uwo ni Gideyoni mugabo biraboneka ko Gideyoni bamwicura uwo ni Gideyoni mufate seti ati yo Mana yanyu nigwani acha poroji biragize biratanguye. Yesu nashi poroje rero nipfa kuba nagiye muri irebi poroje nipfa kuba umugambi iminsi yose wamugira ibyo uhikanye. Muri Bibiliya hariyo ibintu byangenderwako kandi ibintu byangenderwako biri ngaha muri Bibiliya tuvyize neza tukabishira mu ngiro nitwosenga umwanya munini kuko Bibiliya irimo amategeko
n'amabwirizwa siko erega iyi bibiliya nabwiye kare ko ari ibwirizwa shingiro ry'igihugu igihugu cyitwa ubwami bw'Imana ariko ntabwo mukwiye gutandukanya ubwami bw'Imana n'ubwami bw'ijuru kuko sinyo navuga mu kirundi ubwami bw'Imana ni influence ubwami bw'ijuru ni territoire nukuvuga iki nukuvuga yuko ubwami bw'Imana nukuresha nibi turiko turakora n'ubutumwa tuvuga n'uyu Yesu tuvuga tuba dukwega abantu kuko ubwami bw'Imana muri bireba ngo ntibazova ngo buri hajya cyangwa buri hariya buri muri twebwe ariko hazogera igihe ubwami bw'ijuru bugirebe umanuke Yesu aganzirize ngaha singomba gutaba ngaho rero iporoje y'Imana umugambi w'Imana hari ibintu baza guhitana uyu mugambi w'Imana wategetswe guhitana ikigirwamana kiri hehe kiri mu rugo kwa Gideyoni haleluya rya jambo kandi Imana yatangaye ndamunite gusa ngo bari muzi kuyishyuza ega ndamunite agiye kuyishyuza ntibazayikuzanira muhira muba tugomba tubagasaba tutoye izahabu aho munsi y'urusengero ajya mu rugo bagasanga izahabu munsi y'urusengero baca urusengero bazana mu mashini akimba kuko bagaca guhiki umuzibukiro siko abakirisu rero benshi ntibasabye umuzibukiro abakirisu benshi ntibasabye umuzibukiro kandi umugambi w'Imana ufise ibyo wahitanye murabona Yesu ahuye na wa muhungu amwajije ngo yokora iki ngo kugira ngo azabona ubwami bw'Imana acamubaza ngo handitswe iki mu byageze nuko wahise na nyoko aca ngo byose nabyitondeye kuva nkiri umwana ngo Yesu acagira acamukunda acamubwira ngo genda ushore ibyo ufise byose ugaruka ugire unkurikire acagenda ababaye ngo kuko yari umutunzi Yesu cyenda ati ni ukuri umuntu yavyemera yari ku mwigisha wa 13 kuko nta wundi Yesu yabwiye ngo amukurikire aranga awe muzose muri bibiliya bose yabwiye ngo amukurikire awe yabwiye ngo mwikira baci baba abigishwa b'Imana uyu muhungu wese yamukunze ati umuhungu yitondeye ibyageze umugabo ahajije kimwe yenda ushora icyo ufise kurabona ko ubutunzi bwiwe ari ikigirwamana agaca agenda babaye Petero ati ndasavye ijambo muzosome hepfo kandi sijumbusha n'izibyagize sivyaretse ndasavye ijambo cyenda ita principe biblique ningende ngo nikimgende bako abantu mwasoma Bibiliya mudashobora kubona ibintu Imana yavuze muterwa kuyishuriza ndasavye ijambo twebwe ko twahevye byose tukagukurikira tuzohabwa iki Yesu yamwishuye guki nta wahevye byose kubagakiza bifatikanije no kuhamwa atazobishumbushwa umurengera ahandi hanze ngo incuro 100 mu gihe cya none n'umuhabwa n'ubwingo budashira urumva yenda mudite y'Imana umuzibukiro w'Imana ni incuro 100 y'ivyo bagize y'ivyo wahomvye waheze kubwira iki subagakiza murafise incuro 100 mwararonse 100 fois plus nukuvuga yuko mutigeze kugira ngo poroje ntirabihitana umugambi ntirabihitana ariko umuzibukiro amen w'umuntu w'Imana ni incuro 100 nukugwiza 100 ibyagize iby'Imana yagize yahitanye kugira ngo ukore icyo utegeza kugira utegeza gukora sijyo rero kuririmba ya ndirimbo ngo nukuri nukunangira nukuri nukuna numunangira abantu ntibatahuye Imana ntiyaturemye ngo tunangire yaduhaye amahoro yaduhaye umunezero yaduhaye ibyizigiro haleluya kandi yavuze ngo ntidukwiye no kwiganyira ku byo turya no ku byo twambara so arazi ko mubike
umukirisa nangiriye ntaramenya imana Yesu adufashe turi ku kibazo cya mbere mbega mwumvise ko ntaheva ku kibazo cya mbere sindakiva ngomba mu ntahure poroje kugira itangure hari itangura kuvaho hanyuma ukitwa izina ry'icyo ugiye gukora umuhizi w'inkomezi kuko yari yaremewe haleluya kuzonesha Midiyani kandi abanesheje ari kumwe n'Imana. Murabona umuntu nagenda babwire mw'abantu ikintu cya mbere shetani agwanya nico waremewe niko muranyuma kandi ibi bintu birimo n'ubushobozi bw'abadayimoni bukomeye n'amareba n'amangetenge kuko ico waremewe ni nk'ukuri inyenyeri mu mwijima kandi iyo nyenyeri isa nta yindi iriho shetani arabizi yuko iyo nyenyeri ayizimije itazokwaka ntayizokwaka mu kibanza cyawe umuco w'iyo nyenyeri urisa nta yindi nyenyeri ifise iyo nyenyeri uwo muco nta yindi nyenyeri ufise amen jewe ni jewe nizo nkora ni jewe ntawe ndazobikora ntabikoze nzoba ntimukiye Imana nzoba ndayihemukiye ku cyo gituma ndemeye nico ndemeye nzoba ndayihombeje Imana idufashe Satani yamagomba gufuta murabona Mose avutse ataranavuka mbere shetani amenya ati mwingero rw'umulewi n'umulewikazi hazovuka umuhungu azokura abisirayeli muri Egiputa ngomba ndamwice nazuko ndamwice ntibizokunda haramo n'ibiza by'indwara bitera mu bana n'ibikajya birondera iki ari umuntu birondera kuko ari danje kuri Satani yaremewe ibintu bikomeye murabona ko abana shetani ati uheru abagore mwakira abantu muzohore mubice ari umuhungu mu munike ntituzi neza uwo ari we tuzi gusa ko ari umuheburayo nta n'umwica ngo Mose baragiye kwa muganga baramunyegeza baratanguye kwavura bati none tumugira ntibazomubona ngo bamukubitira mu gaseke batwara hariya mu mazi ingona zikaraba impu zikaraba amasato kagaguma kareremba kuko ni proje ikomeye y'Imana kuba yarakoze proje y'Imana nico gituma yanditswe muri Bibiliya amen Bibiliya yaranditswe mukoragenda abanyeshuri bari kindi gitabo mwijuru cyitwa igitabo cy'icibutso cyandikwamo bariko barakora proje imigambi y'Imana amen